Dedemba wewe. Lengo ntiwa. Naona uje. Jembe ntizona sangi. Nanyana. Zomushira ku isahani yiwe, shiramo umunyu n'ipiripiri. Chanka tuzoteka. Inkono ya wenye. Yo, mbona kilo chose. Mauja. Kilo chose. Mauja byari yatirahuza. Asha. Oya nanje uzoturamugirira uko nyene manyana. Korakoze mauja. Bakabonyene iyo more. Ahubwo rero nibakongere mama mwongere umushahara rero. Binashobotse. None nzomubwiranye. Mauja umviriza mauja. Binashobotse. Zoshira mu nasumu. Wana manyana. Nugende manya akana gushira munsi kuko bodufunga ahubwo ni kumufata nabi umuturubike iyo muri. Mu muceri w'ukutamo ibibuye. Yego. Ibyo atorera ku isahani yiwe. Wegenda Mauja. wegenda wenda kuwegenda reka twapanze n'ibyo Mauja umunyu wahetse ibitunguru byahetse. Bandara batubana ibyo hari uje kubiza. Musigare murakanga imigambi. Bandara mukozi twapanze. muri ko None muramubwira wowe ushaka tugire gute? kimwe ni mukore gusa papa zoshika neza Wegenda cyane. twapanze n'ibyo nyene. Steve! We Steve! Sa! Wewe Mungu wo kugorana. Inshuro zitatu zose utanyitaba cishwa nk'aha ndakubwire. Hallelujah! Iyo Bibiliya ni biki? Ngoda sobi cyapa kiye. Ubu nyene subiza mu nzu kwanza imbere yuko tuvugana na jewe. Uranyumva? Yego. We ntubwirwa ntiwumva. Ndiriza imbere ya byose aho utagirira n'isoni uhagaze hejuru yiwanje. Sutarara hajya wicara. Iherero yandero. Musumbe rero uburebure hasi nyarutse. So. Ndiriza rero. Twakuronkeye ishuri. Wow, badishimwe cyane. Banzu rindira ndakubwire n'amajambo menshi. Ngomba ndagupangira akazi uzogenda ku ishuri uhejeje gukora. Uriko uranyumva neza? Ndavyumva vuga ndarose ishuri nta kibazo byo wabwira cyose. Umviriza hemi. Uyu muhungu ntiyumva. Banzu rindire jewe mvuge. Umviriza rero. Misi yose mu gitondo akazi kiwawe. Uriko uranyumva? Ni kuvyuka kare ugasiga unkoropeye inzu. Uriko uranyumva? Ndakumva muvye. Hanyuma urugo uzosiga urukubuye. Hanyuma amanyanga nawe azosigara arakora ibindi. Uvuye no ku ishuri saa 7 zizore zigutanga ngaha muri runo rugo. Nta kunyuca mu gitondo. Uriko uranyumva? Nta kibazo. Mbaye ndabikubwira uko. Urarenga ku mategeko je ndaguhaye. Hanyuma bino bitwi uzura bingene ndabikura. Kandi ko ndakumvira mama. Ibyo wabwira gukora byose. Je ndumva nzobikora. Kuko babagiye gupfa yari yasezeraniye yambwira yuko zoshobora kumara amashuri. Yo kuba bwakoze ico gikorwa cyuko nzosubira ku ishuri. Imana ibahezagire ndumva n'Imana irikiri ishuri. Kandi murakoze cyane. Mbega unyigira ku mwana mwiza n'ibiki. Iyo bawaruzi iyo uzoja kwiga nyene ndabe yuko uzobishobora kuzura urazinduka kare ugenda ukoza akazi je naguhaye. Uriko uranyumva? Ndakumva muvye. Genda rero ukora ibyo wari kurakora hariya mu nzu. Kosome ijambo ry'Imana. Yo, uruko gira gute? Je nakubariye yuko mu nzu wanje ivyo vy'ijambo ry'Imana hanze. Sizosubira.
Stiven ntamubona ari hehe Nabyutse mu gitondo nsanga atari hayi sinzana. mbeba shayo bayagiye None mama nk'uri kurambaza ngo yagiye. Jurazi ko nirara na jurazi ko tutararana na Steve. Gusa nagiye kuraba ahari arasanga si hasi sinzi iyo yazinduriye. Usanga yagiye muri bya byo yambara gusenga yambara kugiye kisenze. uyu wawe naho no mubatse umenga si hari ashingira niyo namenya niyo yagiye Uragije byo ngaka atavyo mbazwa. Muratangwe mbisanye gire mbere. genda nyene wowe ndabuze n'ivyo mvuga kubera urimbura kimazi nyene nta bindi ushoboye atari ivyo nyene genda Erega mama ujya uruhungu yambari gwibrenze. Mu bahungu je mbarambe ngo twararuhovye. Harakime rubazwa gaha mu rugo mengo sihoro. urya umuhungu ufise ni wewe erega wowe yoba ntagufise ntaco mba nanze urya wowe narahombesheje n'ukuri kw'Imana ahubwo Imana yakumpaye wewe kweri wewe niwe uzombera vyose mu rugo rwanje kweri ndabibona kuko urya wewe nico ntera abasha ngira co bonyica bona uku umuhungu ufise ni wewe urya wewe ntaco nanze yabuze kuko ahubwo sinzi ingene nyene Imana yamurema ndashitse mahomo rero yamuce mubanda yagusaga surprise ndabafitiye mazina ejo nzoja kwishuri amasengesho yose ndababwiye museke byagenze fresh ejo nzoja kwishuri kweri numvise mere ndahahara cyane numvise abwira ati rero ejo witegure gutoja kwishuri ngo ndagusaba ishuri gwimweya ngo mugabo usinzire muzovuye ngaho uzogenda ukorofye wogeje amasahani ngo kandi isaha y'indwi uzobushitse mu gihe urumva ibyo bibazo gusa rero ndashima kubera mama yapfuye ambwira yuko nzoheza ishuri kweri wowe urabona mvuye gusenga ndi kumwe n'abagenzi ndumva nezerewe cyane rwose ariko wowe ntubona se hajya muhira hashiza gusanga ari umuriro gusa nk'ubu nza gusanga bandindiriye n'amahira Asha nivyo mutamu nivyo kwirwa urabona njya pastor karasenga najya ati numva umenga ndishure je nabonye rya sengesho asha kuretse kugira akamaro kuri twebwe ndazi n'uyu pereze ndazi nawe ne hari ivyo yishuwe aho nkuko nawe wishuwe ndazi naje nashikame nazosanga nishuwe rya sengesho asha cyari cy'akamaro kabisa na je ntagemeye kweri wewe ukometse musengera n'ibindi bibazo bikabanuke gusa ngaha ndazi ko ntaje shikira kwititse ndabizi hajya ho barakugirira neza ko yatugwaniye n'umundi abandi arakugwanira tweka tuye twici baba musengere aha ndazigiye ku gititse sawa sawa oto aramutse umuntu ntazi yavuye cyondo bose ndabona umenga byakomeye kweri rero asha ndakora gahagite mbugiye cishwa ngaha ushika winjiza rero iyo mu nzu utambwiye iyo uvuye canga aho mbariri uvuye kwanza kira yekuye gusegura barako narifise na bibiri none wowe uzokumva ryari ushaka kugira wumve wowe ndagukorera iki kugira ngo usanga ari bwo buzima ubu nyene ahubwo afukama ngaho mbwira iyo uvuye Mama afukama ngaho. Ubu rero wamenye no kugura portail. Ubu winjiye utaradodoye. Tumengo winjiye kwaso. Winjiye urazigene bibaswe. Kwanza subira hariya. kuva hamenyeye kwambara neza kambara ipantaro nziza mbe uri bukingene rwavuye iwabo rusa Akabiri kaje. niyo manyama rero niyo manyama ubu usigaye wambara ipantaro nziza ukambara ishati nziza ahubwo wari ukwiye kuzurambara vya bihuzu wavana ku gatumba Mama nasohoke kwanza. na ahubwo nta Jariya. Ona. reka bavuze no buzima yapanze ubushobora Besti. Yari biriya nibiye. ese Babonye ko wavuye gusenga. Hagiye wari kwisiga hari nyuma ya portail hariya. Wayinjira gukora. ko yari kigwanishwa cy'abakristo Kanisha cy'abakristo. Abo reka nzu bimbweza ndakwegereye niho ngira ngo ndumva neza. Ati rero ngwiki
Sinavuye gusenga kandi biriya kigwanishwa cyane. Nabonye ko wari upfuye gusenga. Ico gitabo rero nyimbara igitabo c'Imana, nyimbara igiki. Kandi cyo kigwanishwa cyane. Zana, rekura. Ntuyitabure cyangwa uyiturire, ndabigusabye. Oya, cyo naco nkora gusa yirekure tuvugane neza. Kugira ngo ndakubaze ndakwegereye. Gusa uyibike neza. Ati rero, Steve. Kuguma witwaza ngo mwasomye ngo mwasenze mwasomye he ngaho mbwira numva Twasomye kuva ikigabane ca 200. Okay. Warambiye ko mwasomye kuva 200. Nizere ko mwanasomye kwanza niwe wanasomye wasomye gusubirayo mu misego na 200 kubera ubwo mubona ibara Urashige bararyohera ry'abandi. Bega wabatizweho Darabati. Ingo ndakubatiza rya kabiri nyaruka ngira ndakuva meze gazu no munsi urabona ikibiki wanje Manyanga dukora umuco manyanga Nibiki wewe? Manyanga Hatizoga. umve Stiven yaje Kwa izao leo mimi sio ngamuvuna kulimuvuna. rero gikora umviriza banje Nibiki none? Stiven yaje ngo dukora umuti Steve. yaje None vya Steve na Jim binzana mu gute ivyo bigenze gute Steve? umvise Avuye he? ngo dukora umuti Papa takinda. ngo tugende dukora umuti ish Ari he Steve? ari hari ngo tugende Mbisa wewe. Manyanga Mbisa wewe. Mama wanje Laura. rekana na mama Ubiriza musaza. Urati wenda kwemera. None uyu tubigenze gute? Tumuchitso situ cyamaguru tubigenze gute? Sasa muvandi. Wewe ubiriza umbwire je cyusaba cyoze nje ndayikora kubera wewe. Wewe ivyo uri kuravuga nibiki? None amazi ntariho. Ni mu mutwe wawe. Amazi ko muri menshi reka amazi ntabura ko ndi henda kure. Ndabikora bawe ja. Ndabikora mama yangu. umuti Yuhu. yona yetu acyose Obwe ngo turakohoje Kwiga none namwe mubaza gukaraba ni mukora igikorwa je na bene. Reka muhereke bawe cyo ntangura jewe. Nyarusa nawe. Reka muhereke. manyanga reka nifise nkiri muri mudu reka nkiri muri mudu gana Tugiye yifeye gutora nibiki? Nawe ukora igikorwa je na kuwa. Umufundi w'inzu mabuja. Na nyarusa. Wewe. Manyaga nawe uri umugenzi turara. Nakubariye n'ibiryambe. Manyanga gira ibyo je nakubariye. Haguruka Kandi muhereke. ibyambere n'ijyanyuma. Gira amaboko yawe Manyaga nawe dusangira amanyanga. Usangira nde turavukana wewe. Nawe byo kuba ko manyaga. Batamabuye. Nyarusa. Uya tunza nkubu. Uyagorore uravyumva. Manyaga nawe turara n'amanyanga. Iruko nyene shamba. oh ukoze umusaraba Ubigera ko gusenga. havuye gusenga Gira nkuku. Ugorora amaboko. Yu. Nyarusa umurude kw'ivyo biti. Manyaga nawe uri umujama manyaga. Sindaheza iyo ni example. Minota 30 maze kunyene. umva gute Ni sawa? umva gute Munyenga. umva gute Ariko Munyenga. umva gute Munyenga. Umve adohe. Bageze aho nyene aho nyene. umva Muka muri urwo rutwe Munyenga. Maze nigere nawe turamuhotera. biraryoshe Umunyenga. Umunyenga. Manyaga nawe umugezi Umunyenga. Wewe ndio nakianza kuna. reka uvuye gusenga Umunyenga. nawe umugezi. Umunyenga. we manya. Oya bireke geza aho rero ico gihano tumuhaye kirakwiye. Sawa, mukarero. Oya geza aho nawe. Yamba yumvise Umunyenga. Steve Umunyenga. umva gute Umunyenga. umva gute Steve biraryoshe Ariko ndazi imana izovuga. Mamuja narikorenda bireke. mureke mugirira ikigongo azosubire gukura ukuguru unamuka wewe Umunyenga. unamuka Ato mugezi izo ni mu mugezi izo ni Ndagukunda jewe. Manyaga wisugire manyaga. Ndagukunda muvandi haguruka twigire kuryama. N'agatorumere. Ariko mureke asigararariraho.
n'akazora umereza ntagufasha mu gikoni ndagukunda muvandi ubu ndakora nawe ugahembwa oya urwa n'itogere ingone zawe ariko ibyo ukoreye ni bibajyaga si byiza mwoze bayakoze n'agasaburisha nawe byo kubakomanya musigare murabikora jewe ndi baraguhote yona ukuri ko umeze nk'uko banyaga ntumbwire nabi na wewe nyene koresa bajyaga nawe byo kuba Jomba Bizu nyipfurije tugende wewe urakoranduka Nibiki ndeka wewe nta marimba Kana kwereke ale nawe bisubiri nawe uteguri hoki wewe Hoki tugende uvuga vyo tukufyotora uvuga vye tukufyenera uvuga nyo tukunyonyora Garuka nganda kubwira garuka ndakubwire mutamba Ujya wende nakukunda rega Charaha. Charaho. Mahani none mu wabaza. Kichozi bana. Oh baba umuntu w'umugabo n'ivyanwa kuriritse. Zogirira ndetse. Rero ma imviriza nakubwiye. Sivyo, imviriza Stiven nakubwiye. Bajyaga ibyo ugiriye turara. Sinaritse uko giyorobeka ko hakurya. Na Yesu na Yesu baramuhohoteye mu wihanga. Sinaritse uko urumugome bigejeje. Na Yesu baramuhohote kandi wazi amazi y'ikina yatanguye kajya kantu abanyakona manje ugize na manje ugize. Nashatse guhereye kugira ngo nze kunshafurira. Aje amazi y'ikina banze kuyisuka. Si wowe bonyeho. Bajyaga sinaritse uko betsu. Ndagenda kugira. Je unyihanganire kubera ivyashitse nyene je vyashitse kandi nta kuri nari kubigira mabujura muzi. Iyo ntabigira je nataha yanyirukana. Were mviriza. Uravyumva? Wegira ku mategeko ya mabuja, urumva? Ukuri vyakubwiye. Ibintu vyo kugenda urasenga, ugenda gusenga, uzogenda uzorasengera, gusenga urekane navyo. Bajyaga we nitwavuga yuko nzoza ndagufasha akazi gashoboka. None muzi bakafashe ntwari wagiye gusenga none. Umunsi bagafashije mu rusengero, je ntiwigeze ufasha kuri. Sasa sinaritse uko gereka ibintu nkabiki. Kanigire kuryama no kurya ntutse kubyura. Ugiye kuryama? Ahubwo navuga ko wakorofye. Numwitwaye ati nturahakoropa. Nazampuze mabuji yasiga mpazi koropa nitepu no musi niwihanagura. Nuinde wigisha kuryama. Inwaye iminota 3 ucugaruka ukoropa inzu. Uwo itapi yihanagure uyu musi nibiyona mu ntego bisa nabi ni wewe. Allora andiamo qui. Si yawe terura icupa imboka yapi. Wakomba ibintu mwize meno mesi je sinzi Stiven cyane. ari niwe nkene. Rero mukunda muzigize ngo pyo aho ndamukije cyangwa Turi muri corona. Shaka Steve. Komba kumenya makuru ya Steve ke biyo mwibarije Steve sizana. Okay, ndazi yarara. None gende umuhara. Yawambara ni pata. Yaranze ikibura. Kanyo gato. Steve, we kanini nako. Karabe. Yowe shamfi singi. Ewe. None kumenya yakwaye. Ne Steve afisingora ni yiwe. Sinavuga iwanyu burya bwanani. Okay, yaranje rero uve yonye muri chambre uze tuyane. Kamo yake yewe gayi. Ne twicare hajya. None kimpuzu zikanye usigaye woga wambaye impuzu. Reke byabaye sino bikubwira ubunyene tubanze twicare. Ngira kuno bimeze. Okay, ngira rero kuno bimeze. Ubuzima ni Kuma wicurishira. ubuzima ni hatarisha. Byagenze gute? Bazuyeje kuba mu mwanya uhetse. Ubu nyene kuri uyu munsi turiho. Byagenze. Wari kuvuga ati ngo sigaye noga nambaye. Kwambona impuzu zatose, birato byose birakanye, umushatsi byose ni umubiri wose. Nabone manyangara umugenzi no munsi. Cyane abonye ikibi kimurimo. Mama wawe we nawo. Byo bakoze kwe. None mama ujya munsi washika turi mu saro ko ni inama byazo gufatiye nkuko nyine tuvukana. Byaciye bigenda gutombera ko yagufashe nabi by'ukuri Steve.
aho ukuntu byagenze nere sasa muvandi we umviriza umbwire igihe usaba cyose nje ndayikora kubera we wewe ivyo uri kuravuga nibiki none amazi ntariho ni mu muswe kwawe amazi ko muri ari menshi reka amazi ntabwo ko rire ntabwo ndabikora babuja ndabikora mama yangu muti yona yetu acyose ubwo ngo turakuhohotera Iga none namwe mubaza gukaraba ni mukora igikorwa je na bebe reka muhereke babuja cyo ntangura jewe nyarusa nawe inga muhereke yakamanya yego nyifise nkiri muri mudu Roka nkiri muri mudu genda ivyo gutora nibiki nawe ukora igikorwa je na umufundi w'inzu ugenda umufundi w'inzu mabuja na nyarusa wewe manyaga nawe uri umugenzi turara nakubariye n'ibiryambere manyanga gira ivyo je nakubariye kandi n'ibiryambere n'iryanyuma gira amaboko yawe manyaga nawe dusangira amanyanga dusangira nde turavukana wewe nawe byo kuba ko manyaga nyarusa uya tunza nkubu uyagorore uravyumva manyaga nawe turara n'amanyanga gira uko nyene shamba ukoze umusaraba ubizana kwa gusenga hape gusenga gira nkuku ugorora amaboko nyarusa umurundi kw'ivyo bizi manyaga nawe uri umujama manyaga sindaheza iyo ni example minota 30 maze ko nyene umva gute ni sawa umva gute munyenga umva gute ariko munyenga umva gute munyenga uvuka muri urwo rutwe munyenga maze nigere nawe turamuhohotera biraryoshye umunyenga umunyenga manyaga nawe umugezi umunyenga wewe sije chakiasi kuna reka uvuye gusenga umunyenga we manya oya bireke gezaho rero ico gihano tumuhaye kirakwiye sawa mukarero oya gezaho nawe yamba yumvise umunyenga Steve umunyenga umva gute umunyenga umva gute Steve biraryoshye ariko ndazi imana izokura amujenga bikore ndabireke mureke mugirira ikigongo azosubire gukura ukuguru unamuka wewe umunyenga ato mugezi izo ni mu mugezi izo ni ndagukunda jewe manyaga wisugire manyaga ndagukunda muvandi haguruka twigire kuryama n'akazoru meza ndagufasha mugikora ndagukunda muvandi ubu ndakora nawe ugahembwa oya uruka nitogere inkone zawe ariko ibyo ukoreye ni ibi manyaga si byiza mwoza yakoze agasaburisha nawe byo kuba ko manyaga musigare murabikora jewe ndi baraguhohoteye yona ukuri ko umeze nk'uko manyaga ntumbwire nabi na wewe nyene kore sawa manyaga nawe byo kuba Zomba Izo nyipfurije tugende wewe urakoranduka Yo Stiven nuko byagenze nuko shano ko byagenze kimwe no gusaba kwihangana kuko maisha ni uvumilivu kwanza noneho imana irakubona wowe ukomeze wihangana ukomeze usenga nyene ugume mu masengesho yawe izakwishura imana urakoze nawe musengereho ndabona mumeze nka bene wawe gusa nanje ndumvise bimbabaje rwose reka nisubire kuryama kubera numva n'ubuzima ari ikibazo sawa yego uramugendesha ariko mama byukuri n'umuvyeyi mubi nk'ukoye ndumvise bimbabaje rwose nawe dotera akamufasha vraiment yari umuhungu nkawe nkawe do wenyine yo namutije n'impuzu akambara ariko nawe namufasha mana we wewe mutamu eje guturega mutamu yore wabivuze byose ntacyo bibagiye urakoze kubivuga nengo ubyubwiye azogufasha iki ana kimwe azogufasha wihenze kwa wino ujya ni nko guhongera amazi mu kiyaga amazi no guhongera amazi mu kiyaga imvura mu kiyaga aho nzi wimbwire neza shamta
vyo ngani atari umusindisha amaboko nyene ndagucura ngeze kumenga utonora ibitoki cyane ibirayi ngamo urengera uranyura umugi canke ubuhosi bushira muri ino nzego dusava nagurisha ntakubeshe wenda kuravye mu mengo n'ibintu mu bongaho imba he ko mudasare n'abana bongaho yamba no madiri nyene none kuva tarabiye nturahetse zanitso park imani na mimi sikuna nakurusha feshe ndubuntu w'umukozi ayara umenga utonora ibitoki urabesha izintu ziva mu bwami zogomba bari siwova mu bana b'ababosi mu bwambo n'umengo usundwe n'abantu mana ya raburegere wangu raburegere umviriza rero babuje wawe araryana mama mabuja wanje nyoko buje canke mabuja wanje yaga nawe umengo uri umukozi mama niko basi nyoko araryana oya mama yego nyoko neza ndavyemeye nyoko nyene ndavyemeye okay nyoko araryana umviriza rero ngenda kwidi wewe saa 11 saa 11 tugenda kuregera ahantu wababika amafaranga yana guhindura wewe ntushaka wenda kwereka umugambi ego wenda kurusha ubwenge uri umwana wa boss uri kiku ngatwumva wewe saa 11 urabahabika amafaranga zeni nka 20 ubundi azafite amafaranga menshi nukuramo 20 ntavyo baza kumenya nukungene base kucorera ya go fresh yo mwishashi ndavyibuka mutamu wewe ufuze gufata 20000 niba bafise nkiraki kwakuramo 20000 ntavyo baza kumenya baza kwibaza nimbibaza yatwaye babonye umengo inakati fata yandi inge nyene umenga nimbere uza kufa jeha wowe uci ufata yandi kwa yahekenye ukayatabagura bazafuza nimbeba wewe rero saa 11 uci wiba make cyose tugende hari amwe bokiretse ingurube ndakabona bokiretse ingurube mukasoko cyo tugenda tunywe ibiyeri n'amabangara tuze kuza twahiye no munsi samama za kukushishura nka wa munsi nyoko buja konza nkunda canke mabuja konza nkunda za kongirana nyoko ndazikora nkunda ndabona naye no mutseka nongere kwito erega nta mu mabuja yirukana umukozi yiza mu mabuja bari kiku nyoko nabona sanza ciye ubwenge cyane ajya anye kuri usani adufata aba yarafyaye ikikuku cikivu afunira mu mavi ne adufata yarafyaye ikikuku cikivu kagasafuriya ka Steve kari he ndamenya ari akahe ko je Steve tutosangira ari hahandi kuko no kungora none Steve sha yaje kutugora kweli sije ndabisoma muka wapyo ya bibiramuhaza nibitamahaza no undi hiwa barajya umuciri iwabo barajya umuciri kari mvye mbaza iwabo nta muciri barajya bibiramuhaza kubera ko imana yampezagiye nishira mu bayo reka ndamushireko n'agasusu n'urudagara nguru n'urudagara namushiriye ko nguru urudagara azomvuge nabi azomvuge nabi nasanze ngo bakoze ngo b'inzigo Imana ikunda bari haleluya izo nyako wari wazitebanye Steve wamugabuririye kuri ya isahani amushire kuri kakabojoro yende sohoke sanga ariko ararira ku isahani zanjye zimeneka kuri kakabojoro kamwe wampa urambona niko namuhaye ko sawa manyanga shirako aka ako niki wawe kuryo kuri utarishira nicyo wampaye nyamugira niko gutuzanira ibiyiko twirire Newe utangura gusaba amazi utarazana ibiyiko mbe manyanga we wabaye gute
Ntabwo numva sinzi ibyo bari. Oya nawe. Mushwami, nkuko umengo sindi umwana. Sindi umwana wawe jo. Imbe muri banga. Muracyo banga. Mbona turi banga ariko kamanyaga reka kumvugisha. Urindire mpaze hanyuma ushitangura kumvugisha. Ushonje mubaya sana. None sivyo. Ahuri sukira kibiri. Ntabya. Injya za manyanga azanye musayare. Umva ari mumunyi kuye. Urimo no musi mbona yagerageje. John inzara na yari yahetse. Ndabona birindiriri. Odi. Hari Navutse yigeze kwera. none uje kwicara. Mayaga nawe uzari akayigoshe. Akira muvandi, bon appétit. Merci beaucoup. Bemanyanga. Kumena ijisho mugabo. Arahavye ijisho papa ntiyabuze nzote ndarya nk'abandi bana. Nk'abandi bana. Wowe ubona ufise igihagararo cyo kwicarana natwe ku meza. Wewe iwawe ni mu gikoni. Uranyumva? Nezogeza kwa mu gikoni rya. Nyarutse ukurikire Manyaga kugaburire ku isahani ndamuhaye kugaburire. Manyaga niwe yarabwiye ngo nze ego yashitse wewe. Yagushutse nyaruka rero. Umviriza rero mparure gatatu hagutse. Reka kunde shapeti wa mwakuwe hanze yatse. Nani shapeti. Iga Stiven agiye. Abagenda yakatuza. Kunde shapeti gusa. Kumva ntiyumva? Gusa rero Manyaga murazomugira. Manyaga rurazi guteka naho turatugura rimwe rimwe. Nshobora gushaka neza biratora. Ngavyumva gute? Fresh. Yaba ndoteko. Mayaga urazi gushukana kwe. Kandi ugira kwa babuca wawe. Ndaguhenze gute none wewe? Erega yarambwiye. Manzi urindire. Erega wewe warundi hari akugende gufungura bace bagirukana ngo nzi wawe. Bikoremo ndakumena amaso wa muhimbi. Nziwe nuzikoremo. Beko wowe yasigaye asagira nawe bije. Ndakumena ivyo vyiswa wa muhimbi atoka. Erega yavuze ko nzaba ari bo ngabo. Yarakutumbura nyene ndaguhenda utabona we ntabwe ngufise. Wewe nuziko mabuca kwa. Sayo basita. Nizi wacu kuma gusangira n'umwana wa boss ndabanyanga. Ewe basi mumperetse ndaje fungura. Ati kumeje ko ntarafungura. Bro. Ni henda zikoremo ndakifumura. Chanika wewe. Mengo kijama menga jama seke. Abashaka yenda naje nikubikirisha. Abantu bose bo bwaha buzuye amagaka bari umukunzi bwinda. Ewe kutagenda ari akomeza gufungura n'abantu. Wewe murungika kumeza man wewe Steve. Wewe murungika kumeza wewe uyu anakucira. Ni muhungu wiwawe ngine kisa. Ngaho uri kuraba ninjya ziwacu. Ibi rero ni cyumpereye. Ndakonge. Hayi. Kumeza ndagufumurura. Ibi ni cyo ngo ni wanyu. Ibi ni byo kaburi. Wafya kunani wewe usangana nyoko hariya. Sha aho kono gibi. No tuba byose ndabihe. Nibwashire ndabongereye. Bigi. Wapi? Uyu munsi bireke cyo hofra twara mu gihe utariye biri. Wewe byose ndariye no munsi bufate ko wapi byose ndabihe. Wewe bireke igenda wewe. Cyeregera ro kujya bawanda shire. We Steve. Oh. When jenda mwezi zinja, wena ukaza kuzana maranga mutima yawe. Zinja zikuramu. Namukuti ngumu ya muntu ya mumenyi. Namenye usu wasanga hano. Ubusa gutanga ijyane zo batetse. Ubuswingene zatetse yashu ikira gutumuri ko. Sone papa zigo. Je yindi ko nateka yashi kumikurokiramo nkuko we. Mbe adoneri we wari he? Mama nerice sinzana ariko yezinze munsi ya. Urya undi wewe sinona mwiyumvira kuko ujya usanga ariko arasangira na Manyanga hanze nivyo vyiwe akunda. Uvuga ko arungo twahomba. Urya nyene. Bere je no kuruvuga n'izina umenga sinzi. Ujya bwarayayutse. We Manyanga. Yes. Gukora isahani wa. Nawe nuzicugirije. Nagira wowe uraza kuraba ko twahejeje kuryuga kuri vyombo. Kuri isahani ugahanagura ku meza. Ni maka umuntu arinde kukomanga. Ni nkuko mpagaye mu gizi cyane uko. Manzi kuri isahani wa. Nayo ugomba ugiriye. Kanche kumazi. Uce ku Kandi burya wewe warimenyereye Manyanga? We hariya mu gikoni nta bikombe by'iwawe Cyenda heruka tuvugana neza mawe n'umunsi vyagenze gute. Naza we muri ninjya vyombo gusa nta bindi.
ngira nabi ngaruke mbwire kandi nabi abandi suko bakuri ibyo wari kuzana agahanaguzo ukakura ibintu wewe ubona ko uri kuranyononera igitambaro reka maze ngire nkuko uwibira cyo cyangwa shaka cubijya no bija mu nda yiwawe ibyo shaka cubijya ngo uri umujagazi mana no mukozi azongwaza mu mutwe joya nzogupfura amahaha ahubwo urose byinshi urose byinshi jewe urose byinshi ndakibika ukibike nagira urabisora uja kubyoza ukibike wawe cyane nawe wagiye kwa nyuma uyu wanje kama ucu nusumu urose byinshi no muzi wanje no mukama umwe wanje nyakufa ni w'abazungu aho uri gukora Nako ndi ukubona. mbega mbona wambaye amayiniforume ngo ni wikire Nayo bagenda ku ishuri nacerewe. Batubwiye ko dufise etide nari informe kuri wowe. ugenda ku ishuri rya nzisa kujya Mama nacerewe batubwiye ko dufise etide. ucererwa kubera iki je narakubariye ati ucererwa ureka n'akazi kawe nzobone inzu yanje ugiye ku ishuri ikorovye isa neza. Ejo nashitse mayangamereza akazi keshi ndibagira gukora devoir natsindoye ndayikora. mvuze genda ukoroperere Oya mama reka igituma utagenda ku ishuri ariko mana buno buzima kubera kugeza rya kubera ari nzi ko nzinduye ku ishuri nk'abandi ariko urayivya we nakubwiye gute sinakubwiye yuko ari kugenda ku ishuri wewe uhejeje kunkoropera inzu yanje erega nari nagombye kuzindura kubera devoir nari ndakongera yandi niho uwobona neza yuko utaja ku ishuri niho uvyumva neza ubu nyene koropa irya nzu hanyuma wambara ugende ku ishuri n'ubundi atari uko numva urukuranyumva reka ndayikorope basi bigende neza nyarutsa canke ukeneye ndakurunde ko ayandi asumba ngaho ariko ico nzima nawe nzongirira neza reka jewe kumbwira ivyo umbwira genda Reka nkure niforome mbaze ngende. nkoropera inzu no kuvyuka mu gitondo umvugisha atani ingufu nigirira ariko manu ubuzima ndizera ndizigira ko buzohera n'amashuri yohagarara ariko mama yambwiye ko nzotegetswe guheza ishuri ariko tu reka nkorope iyo nzu yiwe n'impuzu bikunze ndazimumesere ejo ndazi nzogenda byose bitunganye reka nta odo mwana egoma hewe mana yanje jewe rimwe navugaga yuko uzombera umwana wanje mwiza mu rugo rwanje byo barayinkoreye kweri kuri urya muhungu Stiven nukuri byaraye binezereye ndibaza ntiwitoze kweri reka ahubwo wowe rero niwe mwana wanje fise abasigaye bobo nta cariwe iyo twamukoreye ndibaza hari sawa byagenze neza yo reka ku kanyamuneza nari mfise mana nico gituma bavuze yuko umwana w'umuhungu ari uwa nyina kweri bashanuna hasi kabisa oya hajya sinariko narigwa mama nuko reka mpanje kuri Stiven yakwange reka oya jene ukuri angeza ahantu Stiven gabo angeza ahantu n'ukuri gabo kweri iyo twamukoreye akazobyibagirwa ashaka jenda kunyama ndagowe mama umva rero ho dusumbirize hajya hamwe bwonyene rwiyomora rugende usubire hariya ku gatumba ruje kurima mama jewe sinzo kumera ngwandi ngo tuvukane mengo oya reka kumbwira kirya oya ujya wewe mana sinzi gusa umenga sinaje namuvyaye nukuri uzi ninge n'abana b'abahungu bakunda ba nyina mugabo wewe umenga sihari umwana afise ni wewe reka mama ndagukunda reka nico gituma yego kweri nawe urankunda ukabinyereka nanje kukuntu ndagukundaga mwana uzobura ico ntafise Stiven mama gatuma ufise aha mu kiganza aha yo ubu rero aragowe dusumbirize hajya asha dukora umuti tumuvurugira umuti maka wenyene yiyomoye Vizama ara kuri Stiven gwajiruka mari ngo ruje mu gisigara uruje ko pa mudogo wiwe ngaha nukunsi asha tuzomukorera akaja pakabona ninjiza umuji umwereke igisagara ingere kimeze azobona nari ataruka asubira iwabo
Karibu de. Rakoze. Yesu ndashimwe cyane. Amen. Karibu wacu. Ego. Karibu rero de ngo wicerere ngaha. Karibu wacu. Rakoze. Makuru y'imisi rero de. Ni meza. Twaye twaraburanye kwera. Ashimisi myinshi. Urahebana rwose wahora. Shiraye sinzi icyo kibazo kwera. Ubuzima bwo gahabura kwawe badutse uko nabanda kubwira ibibazo bindakura nabyo. Gosha. Maze rero icyo mbona nuko turasengera kubera ubuzima bwawe kubega bwahase Ega Stiven nta kimana idakorera bose ajya imana irakubona byose bintu byose byotungana ukuri ko ari ibihangane vrema kwera mani nzokugarukira kugira kubona bakuru wawe yaguhera icyo ubuzima bwo bwandambiye haragera yaho ubwegera no kuba yagusenga gufata usenga kubera nataye byizigiye ihangane ujya imana irakubona ijya nyene n'iwawe n'iwacu ndakubona nanjye ndakwemereye nzogufasha ndetse ndagusengera sha aho ugeze igihe cyo gusenga kuko ndabona ari ibibazo gusa cyane gufukama kwera ni gufukama aho bajya amasengesho dufise kuri eglise nzoguhereza umutwaro w'iwanje personnel kugira ngo ushobore kuba wasengera ndabiye ko Imana yakugirira neza ushize kugirira neza kwera kugira kubona kwisi kuva baba apfuye sinigeze rero umunezero igihe cyose nagumabana aha aye kwa papa mudogo kwa Yorodani baragubita bakaduha ibikorwa by'intica n'ikizi sinzi ngo nzotabagwa ryari ariko nk'uko uri umugenzi je ndifuza ko turasengera ijoro n'umutaga je sifise ico ndoguhemba ariko Imana izobiguhembera shakwera ibyo nzobikora kwera nzogufasha gusenga imana iragukunda reka hajya bivanga iyo byose irabibona ibyo byose ugenda uracamo irabibona rero byiza ntibihebure ugumize umutima nyene Shadeb cyo mudiri Imana nuko ari papa w'imfubyi naho no munsi garagara nuko yamevye ndazi nzongirira neza igihe nticagera cyane kwera ashi ni papa w'imfubyi aha ndaho kubona nakwakiriye mu nzu y'abandi ndazi ko biza gukomera ariko ndizera ndizigira imbere ya byose hari umugisha kandi hari amahoro icyo ndagusaba reka ndagusengere kuko watugendeye nawe nugera muhira ndazi uraza kunsengera kandi biraza kugenda neza urera data urahambaye uragorotse uri nde wabariho ntawe uhwanye nawe uri hejuru y'amajuru ndagushimiye ku bw'umukobwa wawe yayagendeye rwose data muhezagire kandi umugire neza umuhereze umutima w'urukundo ashikare no kugendera abandi kandi naje mugorane ndimo naho biza kugenda n'abamaze kugenda uze ko umutima wo kwihangana uzoba ukoze data habwa ishimwe n'icubahiro ko vyemeye ujyane nawe mu izina ryawe mbese yatubisabye ngo twizeye amen debo bahise no guherekeza tuzosubira sigara urararizo ngaha tuzosubira Imana iguhezagire cyane rwose sawa turamukiritse n'abandi nanjye nzoza kugutembera ndose akaya niniye karibu kwera mugabo ukomeze kwihangana ku isi niko bimera ego sawa ugira umugisha sawa sindaguherekeza ego Steve ubu nyene inzu yanje wahinduye isengero nta n'isoni ahasigaye ari mu isengero asha je ivyo ntavyo nkeneye ntavyo nshaka narakubariye ati yuko ngaho atari mu isengero harya nakuravye ivyo wikoza harya nagusoneye nayo ubundi ho nari kubakura muri arya amasengesho yanyu ndabasohora hanze guhera ino musi sinkeneye ndakubariye sinkeneye yuko inzu yanje ihinduka isengero mu isengero urahazi zuraja kurondera amasengero yari usengere hariya mu nzi wanje ndakwihanije sinkeneye kandi umva rero ndakubwire odo ngundabire ngaha anje none wewe birashize nyene inzu yanje ihindura isengero
nakubwiye gute wewe kandi aya matwi yawe umenga ntiyumva ya we nakubwiye gute sinakubwiye yuko mu nzu wanje atagusenga atasengera ihari ngaha muri ino nzu ubu rero karashize ingano zurazana n'ubwo bukotora bwawe bwose mu nzu wanje Steve kubera ko imvuga ntunyishure ushima ufise akagayo wowe n'ururutwe rwawe utumva ntushobora kunyishura ibyo ndiko ndakubarira mubabariye sinzosubira kubera iki none usubira kandi je nani narakubujije kuzura uragira inzu yanje isengera ndase kubwiruka ndase kubwiruka ribijya mbere n'ijya nyuma rero ndakubariye uruko uranyumva undi musi bino bitwi byawe bitumva nzobikurako uruko uranyumva aha ni mu rugo rwanje apana kunzanira amategeko ndavyumvise sinzosubira urasubira uzurabe runo rutwe nzorukurako we odo bebe no vyana navyo nyene muri no misiko bitumva oya mama je nusiki magora mbene canke yabigishije akagaye Steve ndiko mengo nuko murashobora neza na neza odo neza inzu yacu yayihinduye isengero n'umugabo nako nagahungu shanari nihenze neza na neza sinzi ndahasanze ngo ari kumwe n'umukobwa ngo bari mu masengesho sinzi ivyo barimwo ngira bakeneye kumamagarira amashetani mu nzu yanje bayida ya rugo tais-toi mama karavuga keza kuvuga je simvuga n'umwana we mukuru tais-toi zira ubwo asigaye umenga niwe mwana wanje mukuru mu nzu agomba kwiganza sinzi ngene no bivuga sinzi ko ari umuhungu wanje wa mbere Steve inzira yakuzanye urayitse urayibukaho ntazosubira kumva uriko urashwanira mama wanje wa muhungu we uzombona ahubwo ngira yibagiye yuko ngaho ari mu rugo rwanje werindira ico ushaka uzokibona odo runo rutwe urarubona ni kurushira hasi ahubwo ubunyene haguruka usange manyaga hari yaje mu gikoni urabi vy'umufasha para kuzuyicarika mu nzi wanje umenga ni wewe uwanguriye n'intebe zo kwicarako murakoze kumbabarira kandi kizire n'undi musi sinzosanga wicaye kuri zino ntebe murakoze Steve. Salam. Sawa ndashimye. Haciye bija. Urabisoma? Ndayiko ndasoma nayo nawe uticobo. Kubara. Yari bibiri? Narinzi. Hanyuma Steve. Yangana kwenda gucira mu jambo. Kuko tunashaka turagana. Hama Steve. Burya rero wewe urazi yuko kuva uza sindikira amenya basimenya ngenewe basi histoire yiwawe sidamenye ibintu byakoyeko je naje mbona wifyikiriza urira mengo umwana wefya ibetse gute mbe ufahe shamba ya reka na histoire yiwanje burya ni ndende cyane rwose urabona uko bibiringa ohera ku rupapuro rwa mbere ndiko ndavuga ukandika ukageza ku rwa nyuma ndiko ndakubwira aho numva ari true numva ari long story bavuga mu cyongereza aho numva ari long story hanyuma nyine mu ncama kiwivyangiye je nabo inzurira uvuga ati no muntu kweri bamugonze yakuzwe nibiba mwasi mu ncama kiwumva hiye maja hiye mayaga aho gomba kuyibutsa iyo bafashe ubwa mbere ndi kuri portail nari nzi yuko uri umwana wa data wacu ariko maze kugera ngaha nawe ibyo wankoreye ntibyabaye ibintu byoroshye kandi nawe wari umucangero oya mu ncamake kikenje ukubaza mu buryo nyine tu waje wirizariza byari byagenze gute bari baguti ubuzima bw'iwacu gerageje kuguhereza tugwa ryaje gatoya ni burebure kuko naje ngaha narimbutse abavyeyi bawe barapfuye buri mayaga ntiwite ku by'abavyeyi bawe none ndakubaje abavyeyi bawe nibutse kari banga kumya ibanga cy'abavyeyi bawe ariko ndagomba kukubwira muri bike no baticaye no banibuka je mu buzima maze ngaha ku isi papa wanje sinigeze ndamubona kijya gihe ndazandira we wafashe nabi nari mfise agahinda hari haciye iminsi 3 mama wanje yitavye Imana sinari mfise uwumva hafi oya mu ncamake ndumva uriko uravuga nk'uri karavariya aye mwaro aduga Gitega mu ncamake so wawe yarapfuye na mama wawe yarapfuye ne atagwe papa wawe
papa we sinzi iyo yahereye sinzi ntago yiwe kandi sinzi ibiherezo ryiwe reka ndakubwirere muhungu ujya papa wawe usanga yishwe na mama wawe ayaga ibyo tubyihoze ibyo reka ndazi ukuri kurababaza mutama ukuri kurababaza muga reka ndakubwiza ukuri ntivyirirwe biraguhangayikisha hariya canke hakurya harya so wawe wewe utigeze mubona harya so wawe yishwe na mama wawe mutama kubera ingira kubwire urabona muri iyi minsi hariho abavyeyi benshi abamama benshi bice abagabo babo urumva bakice abagabo babo bivaye n'ikintu bayabona imari kanaka kugira ngo shabasigirane imari batigeze bakorera ajya nyuko niwe yisheso uko ni kuri ndakubwiye bayaga ndakwegetse ureke kunkora mu nkoko ndabona utanguye kubishafuriramwo reka ndabireke nena mama wawe yarapfuye nawe reka je sindabitahura fresh kirya gihe wafata nabi hari haciye iminsi 3 mama wanje yitavye Imana nakivuze ni cyakindi nuko waze kuntahura ntahura mutama ndakubwiza ukuri hajya nyoko wawe nawe ijya n'imivumo ya so wawe yari hariya mu kaburi yaho yasize amyinshi nyaho nyoko wawe gusa ntushafure ndakubwiza ukuri nyoko wishe so wawe ijya n'imivumo re yamukurikiye nitahure kandi hajya nyoko wawe urabona mama wawe usigari n'indaya mbi indaya ko urazi yuko umaze kwica umugabo wawe ukaja mu nzira atarizo ico gihe imivumo iragukurikira nawe utezo kumukurikira bayaga ndakwegetse umeretse mu ndari kukubwira ukuri kose ariko utawe kuvuga ko mama ari we yishe je ndakubwije ukuri abavyeyi bawe baramaranye ndakwegetse baramaranye ntubishafurire mu muto babanire cyane gusa umenye yuko ukuri kurababaza nyoko wawe ajya yishe so wawe kugira ngo akore uburaya neza iso wawe nawe usanga arafite nk'akanoti k'ibihumbi 10 ku mufuka avuga nti neje bigende gute nyoko wavuga nti bigende gute acara muri gasura ufyu kugira ngo mama wawe akore uburaya neza ndanavuga umusoma igitabo komeza ibintu byawe sha wewe yaga ndakwegetse umeretse amahoro ariko ico nzi Imana yoyo nizi byose wowe ntuzi mama iyo yapfa kandi na papa ntiwari uzi iyo yapfa Mana yanje hano hani ingene hasabashe reka nje kuba ndikorera hajya mu mashurwe uyu manyanga nawe sinzi ibintu aba ariko arakora urazi kuva ryari ndamubwira hakora ukamenya ntiyumva Ndabuchorere mere bigana musi habana. Ahubwo mva imbere Ndabuchorere n'igihumbi. Genda umva imbere. Ndagasora sigachoresha. Kugenda baza ndakubwiye nasoni. Ndaguchorera ibi. Shaka y'umuntu. Ibintu. Bagoma bavuga ngo sinkora. Ama ndabachoresheje na go fresh ya desa mu gashashe bakanyima. Kandi abanikire nta kundi. Ese nerinde. Ndi cyane. Je bintu uri kurangira umengo wanyoye mayo. None ntabwenge ufise ukabitahura na. Mama afuriza cyo dufeko kiravuga je nta nivyo numva nyivuganiye mengo cyanyoye ibiyoga. Mama reka. Abonye rero. None odo wanyoye. Wapi? Nakozi. Jana kimera none mama ni sawa. Mama kirana nuka cyumva. Wiriwe neza mama. None uri mubiki ko mbona muje murashwana na mushika. Wapi cenda ryamye mama? Ndagusigaranye mama. Uraryamye. Cenda ryamye mama. Gusa n'umusi waduhaye de mama rero. Reka umviriza manda kubwire. 1 + 1 = 1.
2 plus 2 égale 1. 5 plus 5 égale 1. None 10 plus 10 égale 1. Viriza mbarira kwanza none wowe wasanze n'ibiki Ndiko ndakumva. uri kuvuga ibintu bitumvikana Mama, mama sister, yo. Nerus, rekume, mama sister babandikiye ngaha. be mana uyu muhungu wanje no musi yasaze canke n'ibiki Mama, uranywa go fresh. ado n'ibiki Uranywa go fresh ivyo n'ibiki Go fresh, nivyo mwishashe. Go fresh. ado reka kuncanganya sha Mama, n'ibiki wowe no musi vyagufasha Rega amajenda zutwara imodoka. Vum. be mana no muhungu wanje Ugarama. n'ibiki? yasaze cane Oya mama. ado Mama, none mama ndakubanza. Mweme n'amayangu bumukuri. Izirengarenga. Kugira zibenje gutya. Zagenze. ado reka kuntwenza mwana none uzibona ari rengarengana canke Mama, n'amashuri yo, kuzirengarenga mu kunshumwa. kandi wa muhungu wanje ari seriye be atukuye Murabona ivyo vyagufashe n'ibiki hemwe mana yanje ntamunyu gisuma ado kandi uri seriye none aya se amashuka ubona uriko mama urahekenya sindisere ndi seriyeze yoho kandi nyene birakaze yo dore ikanzu agakanzu yo kada ndakambaye kombera genda Ado. kombera mama mwana. ndeka mama ndeka kashire n'ivyo nga ado nyirekera mwana wanje ya mama ntunkoroge Ado. mwana gikundiro canje we nibiki mwana wanje ado mama nibiki none wakurambara ino kanzu reka nambare sister mana ndagowe nibiki umuhungu wanje bimufasha reka nambare sister mama unaonaje ufisa mana bino bintu nibiki bigomba bitangure mu mama rugo mubona rwawe gute urambone ado none we nibiki yo ntunkoroge yo mwana wanje ado mama no kwitaza mamisi nibiki none wewe ino kanzu yambure kwanza nyirekera mama mviriza mama none hukuri ado wowe ibintu byagufasha mu musi deka hagomba nakuguriye isaha iri oje tega nakwambike mama je ntasaha nkeneye kunyambika mbarira gusa ico yambara wabaye ubwo mureke ntunkoroge ndigiriye mbe no musigana wanje yabaye ikigabasha ado mwana wanje ado bibi mama ntunkoroge bibi be mana umwana ino musi yabaye yasaze cyane Imana umwana wanje neza na neza arabaye umusazi none gabasha no hamagara Stiven ntaco yomfasha ko nabonye umenga n'umusenzi gabasha mbona umenga biranse kandi mbona umenga yasaze kabisa mbega basha Stiven niyo namwifashisha aranyemerera n'ivyo je mpora ndamukorera mana reka mve kugerageza ndabe kanyemerera mugabo sinzi kwereka ibyo mpora ndamukorera magorwa nasiga yandi reka mve kumuhamagara ndabe ko hari ico amfasha numvirize ko yemera manya uriko ukora iki gashaka ewe Steve ari hehe mbwira Steve yarisha manya rega ado wanje arasaze nukuri genda urabibi nariko aragira hariya nyereka Steve basi ndabe ko hari ico yomfasha basi umviriza injira mu nzu ndabireka aryamye n'ukuri uzobukoze manyaga nawe genda nyarugama va kuri iyo sefuriya nana kimwe we genda umundabire ndakwinginze mbabarira nanjye sinzi ahantu Steve ari genda undabire ko yabasinziriye manyaga reka kubikigaba nawe no musi nawe urarumfashije genda umundabire byagenze gutega mahuje je sinzi mbonye aza mbwira ibintu oya genda banzo kwanza umundabire yego injira undabire nyarutse ujya muhungu we Steve simona ari umunyamanyanga wese yahandi genda umundabire we Steve reka mahuje kwashushe umutwe n'ibiri Steve umwana wanje urazi kandi ko ndamukunda nyarutsa Steve uramukunda nakubwiye adomana yanje je na Steve ndiko ndakubaza Imana niho mbonera amahoro nyarutsa je ndumva umuntu ariko araririmba niyo siwe n'ukuri none ninde ariko araririmba ni radio twazi twese injira urabineza kandi nawe no musura mbere kigaba nawe urarufashije nyarutsa umwana wanje yasa niho mbonera amahoro umamagarire shaje ingo majyaga
bagomba bongere bagubite nariko ndahimbaza Imana. Wa Mungu yari yamasede. Ngwingo tabare ngwingo. Ubu naho habaye ikimba ryari. Ingo mabucira ukeneye rero cyangwa kwirukana. Wewe. Kamufese ngo rero mugomba ngongere mugubite. Ingo ya mabuce ingo akubwira ngo cyangwa Mugomba gutemba ryari. Stiven mwananje nta mwananje nukuri Imana Jesse shaka kugukubita ingo nakora igicupa cyane. Habaye ikimba. Ado wanje nukuri genda undabire je sinzi kinabaye ado wanje ariko ariruka ariko ambwira ibintu bitumvikana sinzi ibintu. Aho mugomba kongera Oya mwana nukuri ingo nukuri. Manyaga mugomba ngongere mugubite. arakudunda mabuce ntumuzi none arakudunda nyine. Kaka naho kuduteranya. None kamabuye ndiko namesha. Mwana nukuri Imana undabire umuhungu wanje sinzi cyabaye. Basufuma umusengera nukuri uzobukoze. Aho usanga bagomba bagubite. Umviriza Genda bakumena amaso mama wanje n'abatawuzi. Nukuri ndagusabye nukuri sindagukubita. Genda ndabire ado wanje sinzi kinabaye. Jewe sinzi mbonye ariko ariruka yambaye amakanzu yari ivyatsi ngo ni imboga je sinzi ivyari ivyo. Mugabo ndi mu nkubite. Oya nukuri mwana ino musi nukuri naco ndakubwira. Naco ndakubwira nukuri. We Steve uragiye. Oya nawe kwa. We Steve uragiye. Mwana uje undabire Okay, naguhende agutwaye umutego. Umuhungu n'ikigugu. Cyane abana babwira umuhungu n'ikigugu. Yo. Nakufata. Ibiso. Yo. Android. Audio. Look kuri WhatsApp. Iya Android nayo. Iyi nayo Android nayo wapi? Reka ndayireke. Yo. Volcano. Ndabirasha Stiven nawe nukuri ndabi umwana wanje nge ntabaye nukuri Stiven. Asha, ndabona birakomeye. Ntabara nukuri mwana. Urenze kuvyo je mora ndagukorera. Uzobukoze cyane. Nabi ibintu ari karaga. Odo wabaye iki odo? Odo mwana. Odo mwana. Mary, wewe ucecekera ibidabimenyereye. Izi ni mhemu mbi. Ndabirasha Stiven nukuri Imana. Urazive. Ngero mamagarire Manyanga mufashe. Ndabona byakomeye. Stive. Manya. Yitsina rya Yesu. Yitsina rya Yesu. Mamagarira Manyanga. Manyanga. Urabizi Steve nawe kubona guhamagarira nawe utumva genda umufashe ado asengere mwana. Nyaruka genda je we sinzi ngene umeze. Nyaruka. Steve rakashore. Mbiza Steve. Sa. Basha tumuterure. Agomba gusoma muri kasobe. Basha tumuterure. Mane. Manyanga yaruka. Fasha tumusengere. None mwanje kundisha amenyo jewe. Manyanga nawe nukuri. Manyanga nubona umwana wanje kageze hano. Umwana wesinga mwambikuza none. Nyaruka ni munyaruka. Seka mwana fa. Manyanga wasiwanye. Guma wumirwa. Mw'izina rya Yesu. Data ndi mu kimwe mu misa abadayimoni. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Turahagaritse bitakuva ko. Wohora imwemu ya odo. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Sohoka. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Jodino. Mw'izina rya Yesu. Jodino. Ndacecekeje kimwe mbi. Turakoze kwemeye kumukiza. Turakoze kwemeye kumuhituze. Turakoze kwemeye kumukiza. Mwe mbi y'amajambo ndayase. Izina rya Yesu Kristo. Mwiyereke gose mu bugiro bwiwe. Abone gutabagwa gose papa. Mw'izina ry'imbaraga n'ubushobozi. Ndamusabiye ituze mu bugiro bwiwe. Yumve mwizumugiriye neza. Ubuzima bwiwe yumve mwiza butunganye. Uzobukoze mw'izina ryawe Mesiya. Urakoze kwemeye kumukiza gose papa. Kandi urakoze kwemeye kumuhituze. Ndagushimiye. Mwiza ari kumugarure. Mwiza mu bwenge bw'abazima. Maze abone ubwiza bwawe gose papa. Urakoze kwemeye kumukiza kandi wemeye kumugirira neza.
impemu mbi zose zari zamuboshe mu bugingo bwiwe izo zose ndazihagaritse data mwiza abone gutabagwa kwawe uzoba ukoze papa urakoze ko wemeye kumukiza kandi wemeye kumugirira neza urakoze rwose data mwiza ndagushimiye mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisabye nizeye amen. Odo wakize Odo uri he Odo uri he jewe ndinde Odo wewe wewe Odo nde yambitse ibi urazi upfuye Odo ne yambitse ibi abana babi Odo sanjiri Steve sa nde yambitse iki kintu niwe wakiyambitse urazi upfuye byari byakomeye ku bugingo bwawe ibiki Confisi yacu Steve nibiki nibiki wari wagagaye uvuye ngo nibiki wari wapfuye nibiki wari wagagaye manya ingumwamwe kino kintu uraitse wankurejewe ankubitse icyo pampu cyo munda nguye ngaramyere amabuye raba jingene yacafuye ne habaye wari urwaye raba ne nagwaye hari aho se wuriye hari aho mabuye wagiyeyo Odo no musi wari yagiye mu bagenzi pastor ari he yasimbiye nije nagusengeye Steve ni wewe yego wasengeye cyane yo Steve ni wewe nije nagusengeye Odo yego ni jewe mabuja wa muhungu wawe is bro tayari Stiven Stiven ntungire Stiven ko wamvuriye umwana nukuri Odo yakize mama none mabuja waraciye wiruka Stiven bambe Nubona yuko ongeye kuzana inzoga mabuja sa unja maya yako byari byahaye ankubitse icyo Nabi nyene yari yaba kino gihuzu nabonye ugiha ubucanuriye cyane cyane cyambara cyagenze gute ane mumbwire manyanga nibiki wewe kanyarukize ibyo bintu byawe sha sinakize abo bararaba ni wewe Ereka jewe nabo uryo byacu hake wamengo ni nka indaki nibindi ndiko ndasoba mani nakubona ya wewe sikara murabivugana nabo nyene Steven mwana yagusengeye yego mwana niwe nyene yafashije aho ubona twamufashe nabi mama n'ukuri reka no kubivuga haje n'ibimaramare byanyishe mwana mbonye ko ari wagukijije hanye nabuze iyo nkwigwa n'ukuri nabuze iyo nkwigwa sinitaye ku majambo warambwiye cyangwa ngene warafashe ariko n'Imana yakukijije ariko ijambo ry'Imana muri Matayo ikigabane cy'indwi ku murongo wa 12 aravuga ati ibyo utipfuza ko bakugirira ntuze wigere wigirira abantu mama wewe ndazi uko adashobora gukizwa no munsi ariko we tugende ndagusengera uve hano muri bino byatsi tugenda gusengera nawe uzofata ingingo ndazi uzokizwa mama aguruka mwana ibimaramare byadufashe nuko nyene mama nta kundi mama Steve umviriza nawe wihangana mwana sinzi ico je no gukorera muri kano kanya naco nobona n'ukuri umwimbabazi wihangana uzobukoze cyane mwana urabaye umwana wanje mu bandi ibi byari bigerageje mwana ndabuze niyo nkwigwa ariko nibutse ijambo mwana nuko nona kuraba mwana kuvyo nagukoreye n'ukuri ariko nibutse ijambo mama yambwiye aturaba mu bigeragezo ariko inyuma ya byose bigeragezo bigira inyishu nanjye ndabonye ko ibigeragezo byose bigira inyishu reka sengere Odo nawe azoba umugengabire azoza arasengera abandi bose jema nta mama ujya igihangane kuba twicaranye n'uwo munsi muga nyine byashitse kubera ikimba ngine ukubwira nanjye nk'umukozi sivyo none uzi gutwicira ibiyago byacu n'abana banje hama rero mamuja burya rero urabona ko ukwezi kwaheze kurenze k'iminsi 6 ukwezi kurenze k'iminsi 6 mwashaka nega manyanga je ukwezi guheze simba ndabibona ariko reka mabuja wanje ukwezi guheze ukaba ubibona ukaba kurenze warabonye ko arengeje k'iminsi 6 ho ivyo byose narabibonye none ko abibonye kutampereje amafaranga yawe ariko ntuzi yuko mutama ari safari none nanje hari umunsi ntabagaburire shaba mumpereza amafaranga yaje none murindire Odi karibu Ere
Sawa grand frère. meze neza Magyaga umunsi wagiye wake wicaranye na mabuja wawe Mabuja wanje buriya Ngo turumvikana. twicarane mwana akira gatebe neri ona yaragiye Nasiya- twaye ngo amadevoir ku mwana bigana ngo bakorane None mabuja. Ntashe no musi wigenze gute kugira beza gate Mabuja. Kuva sengereye umuhungu wawe agakira unawasigaye ari umwana wawe. mviriza amanyanga ndakwiyamye utanteranya n'umwana wanje ndakwiyamye kandi mviriza mwana manyanga ntatubwira sibyo ahubwo manya yasahani naho mugaburira uje sinzoyisange mu nzu mu vyombo vyanje uzosange wayitaye mwiyarara umwe uyu turamushirira isahani ku meza nkatwe uranyumva tugasangira Turumva neza mama. kumuturubika bihere uranyumva oya ntiwigire ngo ntavyo wumva Sikari neza umuhungu wawe. umuhungu wanje nyene bana yabikoze Magyaga ntugirire icyaruzi abipfutse mbere shaka ubyemere mbiriza rero mwana ndakubwira eko muvyeyi mbabarire wongere utubabarire je nado wanje sivyo ivyankoreye bana irihangana gusa hereje ryarahetse Umviriza grand frère. ego Akoze konsengera. Umeze neza. ndategereza Ubu adohita uramwubaha umwubahe nka mukuru wawe ubu no hariya anye manyanga hariya mucubi wawe ntazosubirayo ubu bazoza bararyamana shingwa ba ado ubu ntihazogire n'ikintu na kimwe umwimirira gukora gutora nazoshaka impuzu y'iwawe uramutiza None mabuja. Mabuja. gusa amanyanga azoguma arara hariya. none uyo yojahe ja arazi hari hariya kenshi badishimwe kwe badikura ku cyapa Ngaje muramfashe nabi. Muramfashe nabi muramfashe. bizereka kudutera idusha zerekana kuririmbira akaririmbo ryari twari ko turategura muri groupe karirimbo kararyoheye ndiyumvamo yuko noba nariko ndahishurirwa nije nagateye n'ubu ndumva naje no karirimba kubera numva kariko karafasha numva mwe muyera ariko arakavugutira muri jewe karirimbo karavuga ati urandagaza Yesu urandagaza 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 ukura umuntu muri puberi ukamuhindura Reka babwire. ukamukarabisha ukamusiga ureke yiririmbire nawe bari bamuzi bamuraba bagatangara Umviriza nabwire Pasito. urandagaza Pasito. urandagaza Pasito. ukaririmbo je ndumva kafashije Umviriza cyane umviriza rwose manika wanje. Haguruka haguruka. Haguruka tugende. Hey, Murambabaje. sinumvise bakwemere kajya gasahani udashoga kurisha ku buriri. Twigire. Twigire manika wanje. ako karirimbo kafashije cyane rwose muri birofa nyene nimugende Umunsi tuza saa sita. twakaririmbye nimugende mushake muze bunakeye tukaririmbye iza ndiyumvira mbega nagiye imana izontagaza ryari rero hageze kuri ako kantu kavuga ati gukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabisha ukamusiga ukamugirira neza nanjye sindiyumvira mbega y'amazi yasuka ko ndiko ngomba kujya ku ishuri mbega bitsuherera hehe hibuka cya gihe wene wacu yasukako amazi hibuka amajambo mwabwiye nkavuga ati mbega mana nanjye inzira yo gutabaguza mva hehe ya mwana tugirira imbabazi ni ukuri bijya ntibizosubira tugirira imbabazi ntibizosubira kandi umve ngaho tubwiye ko tugiriye imbabazi Umva amahoro, umve kuri ubu wawe. wisanzure ni kwa so wawe umutonya ni nk'umwana w'iwanje kandi wowe ubunye ndakugize mbere umukuru mu muryango shima mana Eh, icyo abandi wowe ndakubwira uzoza cyose uraraba ibintu byose byo mu rugo mufashanya nawe icyo ndababwira cyocyo imana ntigira umupaka kandi imana nticyagura Sha nabyemeye kabisa rero ndabashimiye mu byabaye byose muyumva amahoro imbabazi z'imana zibabeko nanjye ubwanjye ndabahariye ikirushirije byose ndabaye siripurize ku ishuri nanjye nzoronka diplome mu bandi kandi ndizera ndizigera ko muzohaba yo oya mwana ntumbwire n'ukuri ibyo nyine nayo makuru nyine felicitasiyo nari kwanza mwana n'ukuri urakoze cyane umviriza rero ndakubwira Mani mani guhezagire pastor. amen aho amen nyene tukiri ngaho nyene mwana nzogukorera urubanza hamwe abantu bose batangara nzoba mukoze no cyane kuri diplome yawe nzoguherekeza ukuri kwamye
nacu uzobura no kurya n'ibyo uzokwambara no kunywa kira kintu cyose nzokumenya n'ukuri. urakoze urangiriye imbabazi kandi ndaryohewe nanje. ego ndabahariye kandi n'Imana yarabahariye kugira ibihe byiza turasubira. Ikuvuga ku bice 71 n'ibice 80 n'indwi kw'ijana. Mwatoni n'urwaruka dugize imbere yacu n'urwaruka rwacu twabahaye umuturere muri Mikangara igiye ndetse w'inyibagira ubuzima bwacu sakaseseshwa rumuri namwe n'ibyo muyibonera ku mikangara yanyu nakanyamuneza ntangere duterwa n'Imana data mushobora byose yadutera iteka ridateye ibyatsi ndetse ikadushitsa kuri uno munsi uri hejuru muri ibi birori by'iteka ntibagiranywa ubuzima bwacu Imana yacu. mufashe kandi twongere dukure ubwatsi mu gushima dukengurukira Imana data mushobora byose yatugiye imbere ikanadushoboza mu kudukomeza mu bihe byoroshye ndetse n'ibitoroshe twagiye ducamo aho kuri uno munsi tweho itwemereye gushika kuri uno munsi igomba itwe kuronswa impamyabushobozi twari tumaze imyaka n'iyindi turondera natwe tuguze bakaturera ndetse ntibarambirwe bakanadushyira no mu isomero ngo duhabwe ubumenyi ngo tuze tugire icyo tuvamo bitazoza. Tumaze si nyinshi cyane ariko biriko biraboneka yuko ririko birarera ibikura. Ishuri ririko riratera imbere mu mpande nyinshi. Twagomba dusabe mwebwe bavyeyi baba abiyi Mikangara iramutse iramugwa uyu munsi reka n'abandi bakibandanya barerera hano nk'uko dusanzwe tubizi igihugu gitezwa imbere na bene co ishure rizotezwa imbere na bene ryo nabo si abandi ni mwebwe muharereye ni mwebwe musanzwe muhakorera. Murabona yuko ishure ryabayeho riza rikenewe muri kano karere riza rikenewe ku gihugu ari nacyo gituma mubona ishure risanzwe rihurumbirwa ariko nubwo ryatanguye nabonye yuko hakiriho umushinge ukigaragara bisigura yuko ritaruzura. Amande y'ibyo navuze yuko hariho bimwe usanga bikenewe na cyane cyane mu by'ubuhinga ibikoresho leta mvyeyi yabikwibuka yuko abayirimo ni twebwe nyene nitwaba twifuza yuko abiga kuri iryo shure baronse ubumenyi buhagije baronka ibikoresho bakorera ko bikwiye tubwirizwa kugira icyo duterereye ubwo utiyumviriye kwigunganya kino gikorwa ubwo dusanzwe dukorana byinshi nkengurukire kandi nk'uko nari nabivuze
imikangara iramutse ironswa impamyabushobozi nkengurukire abavyeyi nkengurukire namwebwe bigisha abarezi mwabaye intangarugero mu kurera runo rwaruka muragahora gutyo kugira ngo aho muzoca hose uwo ari we wese azamenye yuko ihiganwa turimo mwashoboye kuritsinda nkaba ndangije ndabifuriza amahoro n'umutekano umugisha n'imihezagiro biva ku Mana bibane namwe murakoze mutugire amahoro. Akimana Angelize Fabrice, diplômé avec fruit, il a causé Arnaud.